Yes. Undi munsi iyindi mihezagiro. Ikiganiro ni 3 points. Nkuko musanzwe mubizi. Je sindahindura izina. Ndacitwa Big Zoe canke barigumere Regis ibyo ushaka. Canke Regis bivanye n'ingene ufite imihogo yoroshe. Uno munsi igitwa ndiko ngira introduction imeze ukuntu ko nibenge nza gupresenter ibintu ngira mvuge. Ndayipresenter gute? Uno munsi nza kuvuga ibintu nyene biba hafi ya basket, harimo na basket. Yego, uno munsi nshaka ko tuvuga kuri Nike. Okay, ntacho. Reka ndabigire hama muzogera muri commentaire vuga ni byari intéressant, bla bla bla, ni basket uko mushaka muzovuga ibyo mushaka. Kari mu kiganiro 3 points Big Zoe ndinga kuganya. Uno munsi tuza kuvuga kuri Nike. Ikintu cyambere, umunsi wahuye n'umuntu ukumva Nike we wayita Nike, ntuzi umukosori nibazo bafise rezo niko bakivuga. Ico ni cyambere. Icya kabiri, urazi aho Nike cyavuye cyangwa iryo zina aho ryavuye. Nike ryavuye ku izina y'umudese w'umugiriki kazi yitwa Nike. Nanse kuvuga mu kirundi kuko umudese aca bikaca bikigirwa mana kazi. Ego yavuye ku kidese c'ikigiriki citwa Nike cya representa ubasha ubushobozi, cyari gifite amababa amaca avansa vuba. Nike yavuye kuri Nike umudese w'ikigiriki. Nindazi slogan ya Nike just do it aho yavuye. Ahantu yavuye haratwengeje cyane. Bagikuye ku mutueur en série yitwa Gary Gilmore. Umusi yari mutueur en série yo muri États-Unis, yarisha abantu babiri, story ndende, hama bamucira ubanza go gupfa. Umunsi wo kumwica murazi iyo umuntu agira bamwice bamucira ubanza go gupfa, baramubaza ati nta kajambo kanyuma ufise ko kuvuga, atababwira let's do it. Rero mu ba designer muri Nike yitwa Dan Widen. Dan Widen aho kajambo ngo yaragakunda let's do it, mugabo aca sigarana do it, aca kagira just do it muri misa yavuye ku mutueur en série. Nike yaraswe kutitwa Nike kuko avuga ko yitwa Nike yitwa abusiko nagumye mvuga Nike kuko usino cyashika mpindura ubunyene nanje Nike ariyo nk'ikimenye. Nike yaraswe kutitwa Nike kuko karitwa Blue Ribbon Sport. Okay. Nigihe biyumvira guhindura ntibigeze biyumvira kuyita, ntibaze ngo biyumvira ngo kwita Nike canke iki. Barigeze kwimvira guhindura amazina bashaka kugira yarabiri. Bamwe bashaka kwita Dimension 6 canke Bengal. Nta swag byari bifise nka Nike vraiment. Cyabimvira kuvuga ko ufise Air Max Bengal 1. Air Max Nike 1. Nike Air Max 1. Mwese ndabizi mubonye iyi dessin no abaza ntitwa gute muca mumbwira ngo yitwa Nike. Muga avant ko yitwa Nike yitwa kizina kigoye cyane. Yitwa nimba ari Shrub. Ntumbaze bon ntaco. Reka nepere yitwa SRTIP. Mwese ashaka kivuga ko agombye. Avant ko yitwa Nike yitwa uko. Ego. Hanyuma ku batabizi Nike, iyo logo ya Nike yacafwe n'umukobwa cyane sinzi ko ari umugore yitwa Caroline Davidson. Yego yacafye muri 71, hanyuma muri 72 niho bayishize ku mugaragaro. Mugabo muri 1995 niho yabaye marque dépose aka trademark. Okay, kubera ndumwana mwiza kandabahaga aka information ndabizera bakazi ko batakazi. Muramoni ruhande yama griffe yama Nike yanyu canke ama Puma canke amafira yanyu kubambara ama griffe bien sûr. Ubuzima buragoye. Ni komeye cyane. Muramubona ruhande hariko aka kantu T na M. Ko atari baza kare ko bisigura trademark. Naco bisigura marque dépose. Mumbwire merci. Ndari merci yanyu mumbwire merci. Muransi kumbwira merci. Okay. Ikurikire. Okay.
abanyabwenge muraza kumfasha gusigura muri commentaire ibintu ngira mvuge ugerageza ko ishira mu kirundi ku bantu batazi ibyo ari byo. Kubazi cryptomone ico arico cyangwa ku bantu baba bazi bitcoin ico arico cyangwa ku bahora bavyumva muri filme nkanje nagira mvuge ko ntarabibona cyane ko bidashoboka ko bitcoin uyibona kuko ari amahera ataboneka cyane twite mu kirundi amahera ataboneka ego Nike iheruka kugira cryptomone yayo barabikomunika publiquement donc uwo musi babivuze ushobora kuvuga uti kwaragira cryptomone yabo ego izokwitwa CryptoKicks niko izokwitwa ego ku batari babizi Facebook irafise cryptomone yayo yitwa Libra. Okay, twavuze Nike cyane reka tuvuge na Jordan gato. Mwese murabizi neza ko abantu benshi antukana jewe niba nihenze Nike no nayimenye kubera Jordan. Tuvuge Jordan agishika muri NBA nawe yambara Converse nk'abandi bose kuko ico gihe abastari bose bari muri NBA bambara Converse. Larry Bird, Magic Johnson, Isaiah Thomas bose bambara Converse nawe niyo yambara. Mugabo hageze gusinya kageze kwa musinyisha contrat nawe bamuhembe nk'umu professionnel bamuhembere marque yambara aragenda kumviriza discours ya Converse baramubwira hama arabaza ati ikibazo yababajije ni kimwe bamupropose kumuhemba 100,000 ni bon $100,000 yaramara menshi cyane gose yego ikibazo yababajije ni kimwe abaje ati projet zanyu zikurikirana izi creativity Converse kurikirizo bari iyi mu nama bose bari plan Jordan yaraje kubasezera kuko yarakeneye ahantu hari creativity hari ibintu bishasha acaja kumviriza discours ya Nike bamuproposa contre baramubwira Jordan avuga ati okay proposition yanyu ni creativity zanyu zokurikirana izi twe tuzoguha umwidegembyo yo wiproporiza ama design yawe ubwira ikirato cawe kushaka nibiki. Jordan avuga ati ni bon baca bamuha contrat Converse yari yamuhaye $100,000 Nike kimuha 500,000 deja navuze ko 100,000 ari menshi Nike kimuha 500,000 ni menshi cyane gose. Mugabo rero ikintu abantu benshi batazi Kobe no byategeza gushika nambaye Kobe byategeza gushika bon naco muri deko hariyo MJ Michael Jordan na Jordan yo tiko turavuga ego mugabo ko Jordan yarakunda Adidas cyane gose cyane ku buryo Nike bamupropose kumuha $500,000 yagiye muri Adidas arabwira ati jewe nshaka gusinya namwe muri Nike bampaye $500,000 nimugire basi effort basi mumpe na $300,000 genda za gusinya namwe ubwo Adidas yari bwabe strong enough ku buryo yoza kugwana na Nike. Ndabizi yari bari babiza ama information avuze harimo info taruzi chido muri commentaire. Kiganiro ni 3 points big zoe ndingaha kubganyu undi munsi indi mihezagiro mubandanye kwitega ivyiza. I love you.